ibigerageza kandi sinumurage kubaho nabi karande kandi sinumurage so umugabane wagabanye w'ibyago bikomeye Imana ivuze ayo warize woyahozwa ibigeragezo karande kandi sinumurage kubaho nabi karande kandi sinumurage so umugabane wagabanye w'ibyago bikomeye Imana ivuze ayo warize woyahozwa wagwa uko biri kose ibyo urimwo byaba bibi canke byiza cyane cyane bibi nibyo bicana intege birasaba ko ugira ugukomera ugira umutima ugumye ugira umutima ukomeye ukanasenga Imana kugira ngo bibandanye kugenda neza kuko ibyo urimo bibi sibyo waremewe ibyo urimo bibi sibyo ugiye kuba mu buzima burebure wapi ariko iyo intangira ashaka kuba mbi ariko iherezo rikaba ryiza canke intangira ashaka kuba nziza iherezo rikaba mbi bivaye n'ingene wowe nyene ugenda utegura n'ingene wizera Imana rero byiza gerageza kuba utegura iciza gerageza gutegura aheza gusumba aho no munsi bizogufasha kugera ku ntego zawe yego akazi rero mu kiganiro Burundian Talent mushikirizwa nanje one boy Valaskira from Tete Paradise KBBC uno munsi nyemerera tugende kuvuga kubijanye na filme FEU ROUGE uno munsi tuja muri Burundi Film Academy tuzane filme FEU ROUGE bariyo dusesangura turayitiza mu kugira ngo tuvuge ibitubangamira mu buzima canke ibyo tukinera mu buzima tuza kwitiza filme FEU ROUGE ikaze mu kiganiro Burundian Talent uko biri kose ndazi nimba utayikurikiranye canke nimba warayikurikiranye wagiye wigamwo ibyinshi bitandukanye twarizemwo rero bijanye n'ubuzima no munsi navuze twige kuri kote y'ubuzima twisunga filme FEU ROUGE ariko dukeneye kuvuga kuri kote y'ubuzima kote y'ubuzima tuza kuvuga ko rero no munsi ndibaza ko filme FEU ROUGE yuzemwo cyane bijanye n'ubuzima kuko twarabonye bese bahereye nkaho natwe twahereye nkaho twese duhera baja ku mashuri amashuri amaze kurangira baja gupambana n'ivyo rekeye ubuzima nubwo bitakunze ira ngo anezerwe nkuko yashaka urukundo rwaramuvangiye biba bibi umuryango bikini byose biramuvangira kugeza hava mu nzu nziza etaje aza kuba mu ishamba rero ubuzima nuko nyene ubuzima n'ingazi ubuzima ni nk'ingazi kabisa rero uko biri kose wowe uri kurankurikirana ushaka kuba nawe waramaze warize urahiza n'amashure maze ariko no munsi ukavuga ati none nikiye ikintu nokora nikiye ikintu nokora mina misi ku ma TikTok cyangwa ku ma Facebook niho umaze imisi bona abantu bamwe bagenda komanta ngo mbega bya bintu twara twiga mu mashuri ngo bya bintu by'ama Pitagoro by'ama Thales umwebwe hiyo mu buzima bwanyu ubona bibafasha iki mwebwe hiyo bigoje ubwo nabona butse ikintu kimwe nabikoresha bwa mu buzima bubandanye abandi bakavuga ati ngo je bahora bambwira ukazoza kanje karemikaye ngo ariko ngo manzungurura page zose ngo nararondeye ahantu hamwe hose nasanze ari je nahanditse ngo nararondeye ahantu kazoza kanditse ndabona adari bahongo ni adari ariko nakubwire ko icyatumye kesha avuga ko azoza karemikaye ni kubera ko iyo mwana agiye ku ishuri kumbura ari kariga avamo ingese arabamo ingese mu mutwe avamo ingese mu mutwe bikamuha kwitegurira wowe nyene icyo agomba kubacho kamuha kwitegurira icyo agomba kubacho ntibisimbuza ngo utagiye ku ishuri ngo ntibamwe kwitegura ko icyo agomba kubacho wapi n'utagiye kwishasha gukora kubaho kubera ingabirano canke kubaho kubera uko Imana ibishaka mugabo biratandukanye harwe kumwe babitandukanye so rero uko biri kose urakeneye nawe kumenya kwiga kugera kira kintu cawe nimba ufise bike ntujane na babandi bafise byinshi urashaka kugwa mu manga sibyo urashaka kugwa mu manga nimba ufise byinshi ntujane kandi nawe bigusumbya canke ntujigera guta ariko mu buzima birakenewe kubaho umuto n'umukuru ubuzima birakenewe kubaho umuto n'umukuru kugira ngo umenye ingene uyobora ubuzima bwawe sibyo ati rero ibyo bihuriye he na FEU ROUGE bihuriye he na FEU ROUGE reka ndakwereke umutipe umwe yitwa Raki
yavuka mu muryango w'abakire sivyo muramwibuka yavutse mu muryango w'abakire abana n'umwana aciye ubwenge cyane ira azi kugera neza ibintu azi kugenza neza uko abishaka ariko wowe yikundira swing yikundira ibintu byo gucoma yikundira ibintu nyene byo kunizikaze ibyo yishakira wowe ibyo yikundira se we amubwira ati wowe rero mwana ngira ndagutoranye ndagujane hanze kugira nubwo atari yagiye kuri condition ziryoshe yari yagiye ahubwo kuri condition zo kugira ngo se wowe yironkera ingene yidegemvya yironkera ingene yizana abagore kigeranye banze afata abana bibo bose bamera nk'abajanye ku mashuri nko kumengana bakunda gose ariko kajya kari n'akaryo keza yuko umwana ashobora nawe kuharonkera ubumenyi burenze cyangwa ashaka kuharonkera ingene ashaka gutunga neza ubuzima bwiwe sibyo ariko iyi Lucky amaze gushika hariya ubu ntiyabaye akigenda kwiga ibyo se yamurungitse bwo kuyiga ntiyabaye kuja kwiga ibyo mutunga mu buzima bwo acigira kunwizikaze gusumba zazi yahoranwa urumva bwa buzima bwiwe ababuteguye nabi ku buryo abo nyene bitakunda nuko bifatira ingingo wenyene bitakunda nuko aba responsable bw'ubuzima bwiwe ubuzima bwiwe bwonyene bimunanira ko ari responsable bw'ubuzima bwiwe amaze kugaruka bishimye ngo yagiye kuyiga ngo afise byinshi azi mwarabonye ingene yagarutse ahubwo avuga ati we atangura kugwana na se avuga ati ahubwo no gukata nkagukuraho kubera wamwimye amafaranga avuga ati cempa amahera nigire kwisohokera n'abajama urumva ivyo kamenga nibwo buzima bwiwe ubwo buzima bwumva ishari kwanza ishari ubwa mbere na mbere ishari cyajuzura umutima wiwe ishari cyajuzura umutima kubera ko ubwa mbere ntushaka kumenya kwitegurira kazoza kawe ntushaka kumenya gutegura kazoza kawe kubera ko utahaye umwanya ngo wiyigishe ngo wiyige kungena ushaka kugera gutunganya ubuzima bwawe ingene ejo hawe hazoba hameze gashobora gusanga ntuzi kwitunganiriza kazoza kawe ubwo nyene ishari cari kuzura ry'abayarose kuko cyo bwati nanje ujya muntu hajya ahantu ageze no hagera gute kubera rero utazi intambwe ku yindi y'ukungene ubuzima bugenda burondegwa usanga uri kuruzura ishari ryo kuvuga tujya muntu nzomwica kugira ngo ndonke ijya modoka yiwe ujya muntu nzomwica kugira ngo ndamwambura ijya botike yiwe ujya muntu nzomwica kugira ngo shike kuri bijya maze gushikako swate wowe urashaka kuvuga ati ego nzomwica ubwo nyene umutwe ntiwakubwiye ati n'umwica amateka azoca gufata upfunga imyaka 25 ubwo nyene umutwe wawe ntiwakubwiye kubera ko ntiwowe uhaye igihe cyo kwiyumvira cyane ku buryo wiyumvira ikintu kibi umutwe wawe ukusigurira ibindi bintu byinshi bibi biri nyuma y'ibyo bintu ahubwo umutwe nawo tugarukiriza aho nyene ugasanga wowe wahaye umwanya wo gusanga uri kuvuga ati ha ico nico ciza kubera ko burya sinzi ko namwita umunyabyaha cyangwa sinzi ko ingone namwita umunyabyaha ariko ariyumvira icyaha bayumva gisosa abayumva gisosa bayumva ahubwo ako ageze ku yindi ntambwe agera akora icyaha atari bwiyumvire nimba tufate nimba yari nk'umusuma yahora yiba injyamuhira yabigize akamenyero hageze rero uwundi munsi akavuga ati rero agira yibe nk'ifanta mu kabari ajavuga ati ibi rero nkoze navyo birakaze birarenze gusumba bya biri nahora nkora kubera abayumva kumenga buho simuhira gusa ahubwo n'ahandi hantu ari ibikina kagenda mu wundi munsi ntazokwiyumvira kwiba nk'ikindi kintu gikomeye mu muhana ikindi gihe naho bamufashe bacamutera inkoni zisumba zimwe yahora yiyumvira wa munezero wose yahora agira yibye ikintu umuhindukire umubabaro bimucange bimuparanganane numva yiyumvire isi cyari cyo yibure kubera iki ntiyihaye umwanya wo gutegura wo kwiga eske ubuzima bwanje no butwara gute ntiyihaye umwanya wo kwiga eske nihe kazoza kanje ndagakeneye nkeneye kazoza kanje ubuzima bwanje ndabukeneye mu myaka iri imbere numva we ntiyabyiyumvira wowe yumvira kugira nabi kugira ngo ashike kuca abandi bashitseko rero niyo mpamvu ndakubwira ngo ira bambe Lucky we yumvira kubona yogirira nabi yumvira kubona yogirira nabi se wiwe akimva kubona yogirira nabi abandi bantu benshi bagirane kugira ngo bena ST boy biryohererwe bo bironkera aho gucoma bironkere menshi bironkere iki wibuka ko nase we yamujeje uruganda mu misi mike cyane gose gwari wamaze gomba amamiliyoni menshi berekana ko warumaze goma amamiliyoni menshi rero nimba warakurikiranya filime nibaza ko wagiye ukura mu nyigisho uko biri kose mu buzima
nimba waragira amahirwe yo kwiga canke nimba utagira amahirwe yo kwiga ariko ko biri kose wowe nyene urakeneye kuba inyigisho kuri wewe nyene ukiyigisha wowe nyene ubwawe kuko si bose bize canke si bose bize barose amahirwe yo gukora akazi nkuko bari bavyifuza canke nkuko bari babishaka ko abantu benshi bize majority y'abantu bize bashaka gukorera leta muri bose bize kuba abakozi muga ni bake bize kuba abakoresha ni bake ariko wowe nawe urashaka kuvuga ati jewe ego narize amashuri yanje ndayaheze ndashaka rero kuba umukoresha sivyo ndashaka kuba umukoresha wowe ntiwige kuba umukozi wige kuba umukoresha kubera ko nubavuga ati je nkeneye kumukoresha nubwo wowe umukozi target yawe ni yuko uzoba umukoresha uzokwama ufise intumbero yo kuzobona ko nawe ukeneye kuba boss ukeneye kuba boss urose akazi gatoye cyane uzogakora ugomba kukagura kabe kanini ugomba kugira kanini kabe kanini yakazo gutunge muri kazoza ariko nubwo ati jewe sinkeneye gukora jewe sinkeneye kugirane uko biri kose ufise imbere yawe yame kubwira zana no utagomba gukora eske uzobiki uzocubiki muri kazoza swati uzomusuma uzomwicanyi uzobikira kintu cyose kibi kugira ngo yanda ikubwira ngo zana uronke icyo yiha kuko ntushobora kubaho ku isi nta muntu ku isi abayeho adafungura sinibaza ego urashaka kubaho utanywa ibinyobwa byabyo byose urwinwera amazi urashaka kubaho muga ntushaka kubaho udafungura ntikibaho ntigikunda kandi rero ni nkuko nubaho udakora bizokugora gushika kuco wipfuza cyane bizogora gushaka kuco wipfuza kiretse ukoze nabi nyene ubanje ukora nabi nyene kugira ngo ushike kuco wipfuza rero ico no basabirira nuko kila muntu wese akurikirana Miracle TV 257 uyu mwaka 2026 ndipfuza ko mwaka uno mwaka 2026 wohera uvuga ati ndabona ikintu maze gukora ndabona ico maze gushikako ndabona intambwe nateye isumba indi myaka kuko ni byiza kumenya kwiyigisha kubaho mu buzima ubayemo nimba ugifise nk'ibi ukiba mu buzima bw'ibihumbi nk'ijana iga kuba mu bihumbi ijana ureke kwikuba mu bihumbi 105 kuko ni wiga kuba mu bihumbi 105 mu gutarabishikako uriba uraza kwiba tu rero byiza igakuba mu buzima ubayemwo kandi wige gukora ugomba ku ubuzima burenga ubwubayemwo kugira ngo uko umwaka ugenda cyangwa uko iminsi igenda hagira ikintu kigenda ciyongera ku buzima bwawe kandi wige gushima ubuzima bwawe ubayemwo kuko nutashima ubuzima bw'iwawe ubayemwo ugasanga gushima ubw'abandi uracererwa kuyobora ubuzima bwawe numara n'ugumushima ubuzima bw'abandi n'uguma usifi ubuzima bw'abandi n'ugumutera amashurwe ubuzima bw'abandi uwe uraza gucererwa kuba ku buzima bwawe gutyo bizokuviremo intandaro yo kumva wokora ikibi kugira ngo ushike ku by'abandi bashitseko rero ndakwifuriza ko uno mwaka 2026 woba ukubera ubuzima ukubera umwaka wo kutangura intambwe yo kuba ku buzima bwawe ndibaza hari gihe usanga nkurikirana warahije amashuri ariko ucitwa wandi ngo ni gishomeri uri muhira udafite akazi na kamwe ukava ugifise yangeso yo kubyuka usiga karato wicara kwirigara ngo mutipe warize ntiwoja kurima ngo wisuraka tipe ibyo bintu barakubesha niba uzahurima kura amaboko mu mpuzu urime hama ibyo kubera nta muntu numwe uzonyere ku muntu afise amahera yanditse kibara amahera yacu yose arasa yaba yiwanje yaba yiwawe yaba ya venera yaba yaziranotse amahera twese tunza arasa sibyo arasa gusa ntava mu bikorwa bimwe aba mu bikorwa bitandukanye mugabo twese aza kuzasa kuko bero bimaze gusora amahera iyo nyene nime ihitamo irangi ry'amahera genga igihugu amazo y'abantu tuyakoresha uko rero uko biri kose gwana n'ikintu cyari cyose gishobora kuzana amahera ureke gukengera akazi ibintu byo gusanga uri wa muntu ibintu byo guca usanga uri wa musore ubyuka wambaye wirondera karato usiga karato wigira mu kiniki ivyo bintu 2026 nibaze ko nayo nyene hamwe yoronka ububasha bwo gufata inkoni yo gushishura kandi wobabara cyane kabisa
kuko ivuga ati kuko iyo kubwira ati bino bintu udemere benesisi nkeneye gutunga ibinebwira keneye gutunga abantu bakora. Reka ronda kwifuza amahoro y'Imana bane nawe, umugisha w'Imana uzobe mu byo ugomba gukora mu no mwaka. Ndakwifuriza gukunda cyane inyigisho zica mu mafilime canke inyigisho zica mu bindi bikorwa byose by'abanyempano, kuko burya nasanze impano nayo ni inyigisho nayo ikomeye cyane. Impano yari yose ni ishure rikomeye cyane Imana yashize mu bantu yigisha abandi, kubera ko nibaze ko n'umuntu yatanguye kwandika kimwe yabyanditse kubera ingabirano afise, ntiyabyanditse kubera hari umwigisha bimwigishije. Umuntu atanguye kwandika urudome A nibaze ko yagwanditse kubera ingabirano, ntiyagwanditse kubera umwigisha rumwigishije. Kira kintu cyo cyaje kuri inosi cyaje nk'ingabire duhawe n'Imana. Rero byiza gukunda ingabirano zirimo inyigisho zikomeye cyane. Ndakubwira ati ndagukunda cyane. Ni one boy virus from JT Paradise KBC. Iyi ni Miracle TV 257. Ciao ciao, hasta la vista.